ibihugu ugazana igihugu gifise imafu gusa kiriko kizana abantu kibaza miliyari y'amadolari kwera imafu dufise Tanganyika dufise amabifre hariya mu nuzenya oya ahubwo nyene ngenzi usa nk'uri kakivugira mu migani reka tukivuge tugitomoye igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi hafi ya byose abanyarwanda babaho nk'abarundi muga mu bijanye na tourisme igihugu cy'u Rwanda nk'abasanzwe bakurikirana social media maze kubona bafise ikibira bita Nyungwe ari naco ngira kirimo ziya imafu bakunze no kugira umunsi mukuru wo kuzita amazina buri mwaka ariko ni igihugu catira ingenzi ku buryo n'ababakinyi barurangiranwa ba Messi n'abandi ba Junior bose nabonye baje hajya urabona nk'ubu mu Burundi turafise ikibira cateza si nkuko bariko bavuga ngo mu Rwanda barafise ikibira ca ishamba rya Nyungwe okay natwe turafise ikibira cateza iruhande twe yico kibira hariho kiyacayi ahantu haryoshe amafoto cyane yateza nyene tuve hariya tugende hariya mwishanga ryo mu Rutana tugende muri rije shamba rya Kigwena tugende kumbure iki kibira kiva Ubugarama kikagenda za Mugamba hari abambe za Muruta za Kayanza za hariya agushika hariya za Bubanza nico kibira kumbure ngirango cateze nanje ariko hariho ahakurusizi kuza kwirabira imvubu nivyo nagomba uko biri kose ibintu byo kurata ni byinshi mugabo ncangira ikibazo ibihugu byinshi basigaye baraba bati ni bande bantu bafise influence bo tuvugira ibintu kumbure isi yose gacibimenya abantu kenshi barariho nakara rero hariho umunyagana Wodemaya n'umugenzi wanje Okay, yes. Turamutse tubifuriza mahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Omdi Shanjima. Nije ngiye kuremesha kino kiganiro aho dusuye kwakira ubugira kabiri ngenzi Afrika. Natangajwe no kuba yitwa Ismail. Yego, iki ni kiganiro rero cy'ubugira kabiri canke parti ya kabiri. Ikiganiro cya mbere twarakigize aho yasiguye byinshi kuba babonye uno munsi kino kiganiro tubaye intangamarara yuko uyari umujene ariko arazunguruka isi mu bihugu bitandukanye vya Afrika mu bihugu bitandukanye vya Asia kumurengera vuba cyane turatagura kubona mu burengero bw'isi Imana bishatse yeah okay tugwaye ikaze rero Monsieur Ngenzi merci beaucoup murakoze cyane ndanabashimira cyane abantu baravye kiye kiganiro ca mbere kubera byarabonetse ko duratamba twirorera agaciro media mu bandaye kwishikikira kabisa ni televiziyo jewe nita televiziyo aje kugira impinduka mu Burundi kubera twatumenyereye televiziyo abajene bazana baza bavutubwira satubia gizibi fizo yagize ibi donc batubwira ibintu vy'imiziki gusa imyidagaduro imyidagaduro entertainment gusa mugabo umujene Omdi Shanje Maraza avuga ati oya hari abantu bateye imbere mu Burundi hariho nabandi bashaka gutera imbere no kwegera abateye imbere bo babwira ingene babandi amwe bashaka gutera imbere bo babwira ingene byo bigira ugasanga nabo barashitseho akavuga ati hari abantu hokonvest hariya mu Cendajuru reka ndahashike mvuga n'abantu mu Cendajuru wa muntu wa mu diaspora muri Canada abuze ico yakoze amafaranga abona no kurima ibirayi abona no kugira iki aze nawe ateze Burundi imbere kandi nikintu numva kiri mu bintu byo tumushigira cyane ino TV kabandanya gutera imbere murabituvugiye cyane byose okay ama Ngenzi mwarose feedback zimeze gute nyuma yo gukora kile kiganiro ndabashimira cyane bwa mbere manje gushimira mwebwe mwampaye opportunity yo kuza kuri televiziyo yanyu shimira n'abantu cyane bafise patriotisme mu gihugu mu mitima yabo bumva bako bakunda igihugu babonye umuntu ariko atera igihugu ariko aragerageza guteza imbere igihugu kumenyekanisha igihugu baca bumva nabo bakozwe ko byose narose abantu benshi baje bavuye ku gaciro media baza gusubscribinga bavuga ati wana courage ibyo uri kurakora wana tukuri inyuma ubwa mbere je nkitangura ibintu naje gukora nka video nka 30 yego ata comment y'umurundi rimwe ndabona nukubengira nuko gukora mu Congereza usanga nubwo ko baje kandi bagakomentinga mu Congereza ega twabarundi tuzi indimi zose okay muri East Africa aba Uburundi nico gihugu cyambere kizi indimi nyinshi kandi yaje usanga na Kongo Kongo barafise nyinshi mugabo Kongo bafise bijya by'intuzenya bijya birimo ivyo hanini mugabo bavuga ngo ibibembe ngo ibiki sino indimi zivuga mu ntoza muri Kongo ni Gifaransa ni Lingala
kwera nk'igiswahili ntugenda Kinshasa nta bantu bazi igiswahili hari sakweli naco bazi nta nagikeye okay bavuga iringana n'igifaransa okay Lubumbashi ni iringana n'igifaransa okay aha Uvira bavuga igifaransa nta ringana bazi novuga nk'ikirimi kivugwa cyane muri Kongo ni igifaransa reka bazi dufata igifaransa n'iringana nuko ngezi ari amakomantere y'abantu jamwe amwe nibaza ko ugenda wishuye kuko bavuze bati yo mari kigano kiraryoshe ariko mu kirangije hari ibintu bimwe tutumvise ko nk'umuco donc ngenzi uratembera ibihugu byinshi okay mu gihe no gutembera mu Burundi gusa mvi Bujumbura nja Ngozi cyangwa Mucankuzo bigumye kwiyunguruza none ngenzi azunguruka ayo mahanga yose agenda avuga Burundi amatike wayahawe n'igihugu amaviza amahoteli yego donc hari ikibazo kica kiza nivyo wavuze ko ibi ari passion yawe kubikora mugabo aravuga ngo umwuko nikiriko wewe buryo bukuraye ubwa mbere na mbere no banza kuvuga ibi bintu udafise donc ari patriotisme yo kuvugwa ku munwa cyane abapolisi bakubwira kundi igihugu nyene ukava ngaho mu nama ya president wumva nyene ngo nakunze igihugu ari ibintu byo kuvuga ku munwa president yavuze nanje reka ndamwereke ko nagize ibi bintu bisaba gukunda igihugu cyane bisaba patriotisme pana wigirishije ikurimwo kubera ndibuka je nahejeje navuye ku university muri 2019 mu ntango za 2019 niho uroheje kaminuza candaza ngarutse mu Burundi ndavuga ati boss nicara ndi mu jeune urumva no nta mujene wo mu Burundi acicaye ndibaza turabizi ibyo twese turabizinanyemo tukiri baba jeune twaheze ishuri tukaza turindira ngo maka turosa akazi mu biro ndiyungunganya abantu banze cyane nacuruje ibirato n'impuzu kenshi okay cyane ndiyungunganya ndakora udufaranga twose ndatubika mugakwera yandoto nari mfise yo kumva ko aho ndiko ndabandinza kuganira twakoze mugende mukigira ibi ndiko ndavuga turaza kugishira ngaha link muri commentaire iza kuba ari commentaire ya mbere abatacumbize muje gucumviriza twongera tubabwira yuko uyu ni mu YouTuber cyangwa mu influencer agenda apromotinga uburundi ngo bumenyekane mu mahanga nawe ni mu YouTuber afite chaîne yitwa Ngenzi Africa mushaka kuyijako nanye turabasigira link ngaha murashobora nabo nyine kuvisita bo je bona bivanye n'ijya ndoto yanje yo kubona igihugu naco cy'u Burundi kizwi ko ari igihugu atabantu bariko barapfa kizwi ko ari igihugu abantu bajya bakaryama kizwi ko ari igihugu natwe umuntu ashobora gukoresha telefone turonka amayinite donc tubaye nkuko abandi bihugu babayeho avuga ati kudufaranga ndadukore mbika muga anzete nakubwiye ko hari aba influencer nazana bavuye mu bindi bihugu byo hanze ofete nkiyo ndiko nabagisha nka turi y'u Burundi sinaja muri ministere kanaka ngo hari abantu nazanye baje gupromotinga Burundi ngo ni mu mafaranga ngo ndabadugane hariya je nikoramwo mwavuga ati kanze ndabika twadufaranga twose narabitse ndavuga ati okay ubu mwanya n'ubu rero harageze ko ntangura ye kugenda abantu bamwe naho ndabereka ivyiza by'igihugu ndabereka Burundi ndi ngaha mu gihugu reka ndabasange kuri terre kubera si bose bambona kuri channel yiwanje canke babona baje abantu nzana ngaha tangwa yenda genda ndibuka ko natanguriye muri Kenya tagenda ndababwira Burundi nkagenda Nairobi nkababwira uraza Burundi benshi wibaze Nairobi ari abantu bambwiye ati nta kintu nze ku Burundi nabantu bava muri Kenya ndavuayo ndagenda mu Buganda ndavayo ndagenda mu Rwanda ndavayo ndagenda muri Tanzania ndavayo ndagenda muri Malawi ndagenda za Ethiopia ndagenda mu Buhinde ofete ikintu utwo dufaranga ni twadufaranga narabitse twadufaranga nakorera muri ya myaka 5 yose nitwo ndakoresha none ayo mahera gwere niyo yaraheze kuko nibaza uno munsi mene wakwiza umwaka uri kubikora iki ndi mu mezi 10 kwa natangwe mu kwa kabiri ariko nkawe jewe nkusanzwe ndagukurikirana warugize iminsi y'ukurazunguruka nakubonye za Malawi nongera nakubona hariya mu Buhinde za Kampala za Nairobi awose wahamaze umwanya mwinshi yasikaye amafaranga gangezi nakubwiye ubwa mbere na mbere ofete abantu bakora nk'ibindi ndiko ndakora mu bindi bihugu biroroshe cyane kubera igihugu nico kibamenya itike y'indege amaviza amahoteli gufungura byose igihugu nivyo birarungika ravye nko muri Tanzania ari umugabo witwa Mwijaku
no muntu donc nta YouTube afise ni Instagram gusa no kugenda baramurihira amahera igihugu kiramurihira amahera akagenda za Indonesia bakamorganiza inozenya guhura n'abantu abaministre ibiki canke abantu baba entrepreneur akagenda akura impuzu mwibarabara avuga ngo gende mutanzania urumva ngo ndumutanzania gusa ivyo bakabimurira akagenda mu Faransa agenda ababwira ngo do you know Kilimanjaro ivyo gusa mugaje we ndagenda nkagenda mu isoko nkabwira abantu urazi Burundi oya Burundi niki wumva uzoze kwemvesa mu Burundi bakambaza none mu Burundi twoza kwemvesa ibintu twakora nibiki nkababwira mwokora ibi nibi klima imeze gute imeze kunuku twebwe klima imisi yose ni sawa kubera imisi yose tuja hanze nta winter cyangwa amasnow amaneje ngo aratubuje ngo kuja hanze ngo izuba ngo rikomeye ngo ryatubuje kuja hanze imisi yose uzoja ku kazi imisi yose kwimana yireme jewe ndagenda nivyo ndababwira nkababwira ati bana muze muri Burundi muze murabe Tanganyika iki rero n'abantu babwiye ngo Tanganyika batumva ko mu Burundi twaje dufise kiyaga nkiki nico kiyaga kibi ca kabiri kwisi mu buja kuzimu mugabo nta visite nyinshi kikiro nta visite nyinshi gifise ugasanga ibihugu ugasanga igihugu gifise imafu gusa kiriko kizana abantu abantu kiza miliyari y'amadolari kwera imafu dufise Tanganyika dufise amabifre hariya mu nozenya oya ahubwo nyene ngenzi usa nk'uri kakivugira mu migani reka tukivuge tugitomoye igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi hafi ya byose abanyarwanda babaho nk'abarundi muga mu bijanye na tourisme igihugu cy'u Rwanda nk'abazanzwe bakurikirana social media maze kubona bafise ikibira bita Nyungwe ari naco ngira kirimo ziya mafu bakunze no kugira umunsi mukuru kuzita amazina buri mwaka ariko ni igihugu catira ingenzi ku buryo n'ababakinyi barurangiranwa ba Messi n'abandi ba Junior bose nabonye baje hajya Uburundi wewe nk'usanzwe apromoting igihugu gifise iki cotuma wumva ko izo ngenzi zihurumbira handi zoza ni Burundi bo ubwa mbere na mbere maze nkubwire sindi umupoliticien muga ndakunda politike y'u Rwanda mu bintu bijanye na tourisme ndakunda policies z'u Rwanda mvuze policies sinzi ingene no kivuga mu Kirundi donc imisingi canke se intumbero igihugu cihaye mu bintu bijanye no gupromoting igihugu no gupromoting tourisme yabo bo mu Rwanda uravye tourisme yabo ikintu ca mbere gifatiyeko ni suku umutekano nazijya mafu bazita ingagi nivyo bintu bitatu yego isuku umutekano iki twebwe natwe ivyo byose ko muri bihari twebwe tubere tugiye mu gihugu cy'u Rwanda tugenda tuvuga ngo the cleanest country in the whole world in Africa Kigali the cleanest city in Africa genda kuri YouTube wandike ko Kigali 99% kwijana vy'amatitle uza kuronka vya video uza kubona the cleanest city yego isuku uciuje rero muri visit Rwanda yimbitse bakwereka ingagi zijya mafu zabo yego okay bo sukwiyemera jewe nubu ari mutariyano kazi ari ngaha namukoje interview ryari namubwira ati okay ikintu cyambe na over sina hari off camera sina hari kuri camera namubwira ati ikintu cyagu surprise cyagutangaje mu Burundi ni giki amwe ati Uburundi ni gihugu cy'isuku cyane kiri clean cyane tikiri mu bihugu bya mbere byose maze gutembera ku isi kiri mu isuku okay twebwe nk'abanyabujumba twebwe nk'abarundi turabona ko nta suku dufise ntituragira ku rundi rwego donc ntituragira aho dushaka mu Burundi cyafise bya bintu turi muri 2020 tugiye kwinjira 2025 uracumva ko guterera icupa ngaha ari ibintu bisanzwe uracumva ko kwihagarika hajya kwibarabara ari ibintu bisanzwe okay donc nta mategeko akakaye abihana ensire mu biganiro geze navuze ati icyo Uburundi bukeneye ni Burundi bwa kirazira nukumva dufise igihugu kirimo amategeko kirimo kirazira ofete mu Burundi mu mbabare navuze sindi umupoliticien umupoliticien kanyumviriza umuntu ari muri politique ari kanyumviriza je mu ntahure je mvuga nk'umuntu nifuza kubona igihugu giteye imbere nico gituma je wahagwaye ndakubitako nukomeza jewe ikintu nifuza nabona mu Burundi president not president leta nisiyo y'amategeko ahoraho pana kuvuga ngo yarabona aya magazo batera muri aya autoroute aya highway iri barabara rya gitiriwe nuzenya
General Adolphe iri rigenda gutya barakunda gushira igazo bakiritera me de la ville agacavuga ngo uzorifatwa ngo arihonyoyemwo ngo namanda ya naya canke nagasho mugi nyuma y'amezi 3 ya mategeko aba yahavuye usanga bariko barabihonya ovete nta ya mategeko dufise ahoraho nta kiraziribaho nyambyo kiraziribaye ni misi 3 inyuma biba byagize ugadomba ngo habaye mukwabu mwibarabara ngo gufata ngo babisi ngo yarengeje abantu ngo abantu bagiye bahagaze inyuma y'indwi none inyuma y'indwi imisi 2 biba byaheze usanga ngo habaye mukwabu ovete niba kuri mikwabu mu gihugu ntikibigihugu c'imikwabu kibigihugu citegeko rihoraho okay nyamba tuvuze ati isuku mu gisagara nyene cyubahiro ubwiwe yimanukiye arava mu biro araza atora umukubuzo nibica bibintu zenya yavuze ati kuwa kane kuwa gatandatu nukuzokora isuku nibice vyamaho uko nyene urabona nico gihugu rejo twe tugize kwera isuku ni ikintu coroshe simitahe nta ntizodusaba ngo amadolari kugira umwe wese yoshaka kanakora imbere yiwe tayari byo bizoce bikunda ivyo bintu twarigeze kugira hari umuntu w'umunyamerika twigeze kubiganirako namwe ati twebwe igihugu cyacu ni gitoyi kiroroshe kugera nubu nibatanga itegeko rive muri bajya abanyumba 10 bavuga ati umunyumba 10 azofatwa muri zijya mu nzu 10 ziwe atwara hariho ubucafu hari kidengera imbere yaho zijya mpango nyumba 10 niwo muntu kumbure bace bafatwa nyumba 10 ni bazofungwa nyumba 10 bacashira kuri kuri babene gihugu akavuga ati umonzo ofatana ubushafu imbere y'urupango tuzogira aya matara bashaka kwibarabara ni bavuga ati okay chef de quartier wo mwiri barabara itara rizogenda ni wewe na ntuzori itara rimwe uzobanza ufunga umuro w'imyaka 5 uri hamande ya naya hamucuca kandi uzoza gufungwa itara bamaze kwishirayo wewe ni wacha yorganiza ingene bacunga intuzenye security acavugana na chef de poste wahajya ahantu iki akavuga ati dutegeza gucunga amatara yo kwibarabara ntibibe bya bintu ngwindwi imwe ngwindwi zibiri ngwindwi zitatu bibe ibintu vyamaho ndiko ndacakubwira kuri ya tuko tuvugira ku Rwanda kuri bya bintu biriko birazana ingenzi isuku ni ikintu twese dushoboye bitadusaba amadolari bitadusaba ibitoro urumva nugushiramo umutwe k'umuntu wabonye yataye agacupa ka energy hajya agatora agaca ari hamande y'ibihumbi 100 n'umunyoro w'amasaha 28 none mu vyitwa tourisme ivyo birimo isuku donc ari ibintu vya mbere nabivuze mu kigano giheze ibintu vya mbere bikwega ingenzi n'umutekano nico kintu ca mbere yego umutekano internet ivyo vy'amaklima no mu Bwongereza abantu turise baragenda kandi hari abantu no mu Burusiya barajayo hakanye kurenza ni security ni internet ni suku na availability rero availability donc ukuboneka ko ama service umuntu akeneye ndaronka aho njyama heza yego hotel nziza noke ndagiye ahantu hari isuku umwana wanje ntazokwicwa ntazosanga ibidengene ngo imibu imuje agware malaria natwaye abana muri vacances mu Burundi nivyo isuku iri mu bintu bizana ingenzi nabyo ni ikintu natwe abantu twagikora tutiriwe turarangura ata amadolari bidusatse tukaza tugenda ikindi kintu navuze hari isuku hari security hantu ko mu Burundi turi nigego gifise security yego ico turagifise même si hari ama media hanze aguma yamamaza ko mu Burundi donc ibintu bya bicika ibintu abantu bariko barapfa nta kibazo gihari abantu bariko barapfa bariko baragirane mugabo nshima Imana ko je nk'abantu bamaze kuzanga bavuye hanze y'u Burundi bambye ati this is the safest country we've been in nico gihugu cyambere gifise umutekano tumaze kuzamo urumva ivyo mutavyemera mugende murabe ingenzi Afrika nakoranya abantu za amavideo n'abantu benshi babazungu abantu bavuye za Israel bavuye za Amerika bavuye za India bavuye za Nigeria bavuye mu bihugu bitandukanye bakubwira ku kintu ca security ni sawa dukoreye kuri ryasuku rero twagiye kuri za mpamvu u Rwanda rufise ibikoko rufise ni mpamvu ntangwe rufise nta mabifre rufise ezi bifre ntaco nzimuki imbogo nta mbogo bafise ndugu yangu jewe banyivye kamera namaze gupanga ko mva mu Buhinde cangera muri Nepal kuraba imbogo gukora video y'imbogo ariko imbogo mu Burundi zirahari muganda muri parke de l'Uruvu ni nyinshi gose ntavyo tuzi nta numwe azi ko mu Burundi hari imbogo wewe ni ubizi kubera wagiyeyo waragize n'abantu gato reka ko murengira n'intervene ngenzi jewe nazungurutse igihugu pe nibaza nahantu ngira ari ibintu bijenye nuko byo kwatira ingenzi biri mu Burundi ni hake ngira ntazi urabona nk'ubu mu Burundi turafise ikibira cateza singuko bariko bavuga ngo mu Rwanda barafise ikibira ca ishamba rya Nyungwe
okay natwe turafise kibira cateza iruhande twe yico kibira hariho kiyacayi ahantu haryoshe amafoto cyane yateza nyene tuve hariya tugende hariya mwishanga ryo mu Rutana tugende muri rije shamba rya Kigwena tugende kumbure iki kibira kiva ubugarama kikagenda za Mugamba hari abambe za Muruta za Kayanza za hariya agushika hariya za Bubanza nico kibira ko muri ngirango cateza nanje ariko hariho ahakurusizi kuza kwirabira imvubu nivyo nagomba uko biri kose ibintu byo kurata ni byinshi mugabo ncangira ikibazo ibihugu byinshi basigaye baraba bati ni bande bantu bafise influence bo tuvugira ibintu kumbure isi yose igacibimenya abantu kenshi barariho nakarorero hariho umunyagana Wodemaya n'umugenzi wanje murazi nanye kandi yaraje mu Burundi cyane amaze kuza kabiri mugabo sigiye gucaba camutumyeko oya okay ujya dufate nk'akaroro nize kumwumva muri interview ariko aravuga ama business manini yatamwe mu gihugu cy'u Rwanda avuye à l'étranger kubera video yaherekanye ariko ararira mwibara baravuga ati iki gihugu niyo wose amata hasi wo ati twoyarese kuhagitse nukuvuga ko iyo influence afise irahamagara ingenzi eske iwacu ngaha birakwiye ko igihugu ivyo co bimenya kigaha kumure ubwa mbere ngira hariho ukubanza gushigikira abana bico bacu doka abana b'u Burundi bari muri iyo nzira nabamwebwe mukunze gutembera kumbure naho abantu bafise izo influence internationale barakwiye guhabwa akazi kuko tuvugira igihugu ndishanje mugomba mvuge kino kintu nsaba n'umuntu wese karaba ikiganiro azi ko iyi link ashobora kuyishikana ku bategetsi bo hejuru ndasaba sindiko ndisabira ngomba nsabe kubw'igihugu ibindi bihugu byamaze gutahura ko ubuzima busigaye kuri internet uri kurambya kurima ni sawa muga kurima neza uvyigira kuri internet korora ni sawa korora neza uvyigira kuri internet yego turaba handi uko bigenda bien sûr twari tukivira kuri iyi ntoze ya kuri iyi Visit Rwanda yego ni kintu mwisi yose ubu ushaka ugende hariya za Paraguay za Mexique za Equateur biriya bihugu vya kure za Amerika Latine zya bihugu byo hirya za Mongoli zande uvuze Visit Rwanda barakumva kubera iki bareme barinvestisa barazi ati isi iri kuri internet isi kuri mu telefone isi iri kuri televiziyo isi iri muri ordinateur ndibuka Rwanda utanga ajya miliyari kuri Arsenal kugira bambare Visit Rwanda d'équipe mu Bwongereza na Paris Saint-Germain mu Faransa hari abantu bakritise Kagame bakritise president w'u Rwanda bavuga ati umutama yasaze iki niki u Burundi u Rwanda rwashonje iki niki mugabo araba machugamda rero urabe mu ntuzenye cyuko statistique y'amahera yinjiye mu mwaka wakurikiye inyuma y'ivyo ni 2 miliyari de dollars nijo gituma ndakubwira mu Burundi dufise ibintu byinshi gose president niwe avuga ngo twicaye ku buhiye dufise ibintu byinshi urabona itanganyika yonyene ni tourisme kwiye none Tanganyika yo kwinjiza amahera iyi misozi ya rirare ni tourisme kwiye iyi security dufise ni tourisme kwiye dufise ingoma atabandi bazifise mu isi yose ni tourisme kwiye urumva dufise mu barire nagomba mvuge ko community iraho ivyo sindabikunda kwivugirako reka ndagwakaro mu Buganda bo bintu byinjiza amahera muri tourisme ari community y'abatwa bafise barinjiza amafaranga bitwa batwa nyene babita ba pygmy abapigme okay barinjiza amafaranga cyane Tanzania jewe mu miseze mu kwezi kwa kangahe naragiyeyo kuraba community y'abantu bitwa abahazabe baba mwishamba je narigiriyeyo binjiza amahera menshi gose ku gihugu none ayo mahera gatoye nk'ubu reka dufatire nko kubahazabe nibo nkunda kubona mu ma YouTube cyane donc ingenzi iyo zabagendeye leta irinjiza cyane gute kwanza ikintu cyambere ndakubwiye ukazobona umuntu yuruze hajya kuri Ndadaye Melchior International Airport menya ko amahera yamaze kwinjira akinjira gusa arariha visa araje afase taxi yo mu gihugu araje aje kurara muri hotel yo mu gihugu ya taxi tangikori hehe mu gihugu ya hotel tangikori hehe mu gihugu injya zojya mama wangenze Afrika yarimye amashu arayashora ya hotel irayagura aribona wa muntu wa mu etranje mama wanje yashikiriwe
urumva aho rero ntituratangura kuvuga ngo agiye kuri site ngo iyi ngo aragiye ngo kuraba intuze nyangwa ararishe ngo aragiye kuraba amashite ngo ararishe ibyo ni nakubwiye akiyashika gusa ikintu cyose uzagukora n'amazi azagukaraba ariko yinjiza igihugu nyamba agiye muri festival yinjirije igihugu icyo nico kintu ca mbere uburundi n'abarundi bakwiye kumenya ikindi amasite menshi yose amasite yose winjirurishe okay winjirurishe je nama ngenda nko muntu uzenyo urabona muri Kenya naragiye muri ya musée yi Nairobi je bandishije nk'umunyamahanga ndi wo muri East Africa mugana narishe nk'umunyamahanga bien sûr yo iko inuzenya o prix igiciro umwene gihugu wico gihugu yinjirako niyo munyamahanga ariha urumva agiye kuraba inuze bya bintu azoriha amahera urumva cyaza kubwira wewe kora ikintu cyacho cyose kibazana numvuye ngo Tanganyika yinjiza amafaranga gute irinjiza amafaranga kwera azozaje genda hajya bakora ama video promote Tanganyika bubaka amarizote meza ya kuri Tanganyika bazana amayaci novuga ubu bwato bwo kugiramwe bwo kuriramwe ibirori nka nabonye mawimbi umengo nyambari mawimbi nabonye hari ubwo basigaye bafise mawimbi ni hotel iri mu Rumonge iri mu Rumonge turanabagenda publicité mushaka muca muhamagara agaciro media mu barungi kirifana urumva nabonye batangiye kubizana donc batangira bagira ivyo bintu Zanzibar kunuza kwinkengera ya Osea bo barazi tubunu utunze dufise barahazana usanga bariko barahotsa amafi ku mugoroba usanga bahagiza ahantu abantu bateramira benshi ugasanga abantu bibujumbura bagiye guteramira nko hajya ku kiyaga bariko barahotsa amafi bariko barahotsa amacapati bariko barahotsa iki hari umuziki na ahantu ho guteramira hari nazi donc na ahantu nyene abantu zenye nabaye tranje bose baje ngaha bavuga ati okay tuza kujya mu mahoteli mugale katuze guteramira kuri Tanganyika donc bagerageze bagire ubwenge buri creative donc bo basanzwe bafise mu mbabari donc mugabo tubone ko dufise ibintu akabijya tubone ko dufise ibintu zenye ivyo navyo bizogera bamaze gutahura ko bategeza kurekura amafaranga gira binjiza Wodemaya ibihugu byose ubajamwe arihigwa ni leta z'ivyo bihugu bimuhamagara unagera muri Malawi yashikiye muri president yahamagwa na president w'igihugu Barbados muri Barbados yahamagwa na premier minister w'iki gihugu ujya mu mama namubonye umumama ujya mu mama wewe n'ubu rero yagumye muhamagara ubu icyo cyo cyose kibaye muri Barbados acamubwiye ati ingo ukuri ubu bagomba bagire ubwa mbere urabizi nta ndege yaje mu ntuze yari muri America Latine idaciye ngo za Bwongereza cyangwa muri za America za hehe mugabo kubera intuze ya influence ya Wodemaya bagomba bagire indege ivyo biva muri Ghana igenda direct muri Barbados ukuri n'abarundi bene wacu ndabavuniye akagohe iyo ni avantage kubera iki twebwe muri Barbados abarundi nta ni visa free bivanye n'ibiri kuri internet sinzi intuze tuzaba tugenda muri Ghana president w'igihugu ejo yatangaje ejo hari ku Noel yatangaje avuga ati muri 2025 nta munyafrika numwe azori haga visa muri ntoza muri Ghana nko mu rundi zoza ngera muri Ghana kuri visa free yahuri nazimvye cyane bashaka nzo ncamba muri Ghana ngenda direct muri Barbados ata visa ndishe Niri ndavuga ngo ndayibuze ngo birasi ngendayo ngo kubera ngo escale nategeza kuyigira muri Canada cyangwa muri America ngo banyinye visa ya transit visa ngo ndagize ivyo byose ni iki ni bwa bwenge bw'abantuze bwa leta ivuga ati reka nkreye aya manuze aya ma opportunity ku gihugu no kubene gihugu okay dufise ibintu byinshi byo kwerekana nko kumva dufise imbogo ugasanga nta muntu numwe araza ngo akore video avuga ati bwa imbogo ntiziri mu Buhindi gusa ntiziri no muri Nepal gusa no mu Burundi turazifise nta muntu numwe araza ngo abikore n'amagorira twebwe arahari donc legoriye ntavyo biye mafu binini ntavyo twerekana nta muntu bafise kubyerekana ngenze Afrika naritowe naravuze tireka ngiri initiative nk'umwene gihugu nkora ivyo nshoboye muga nkuba amahera yamperanye nta no ministre basi avuga ati reka ndaba umuhungu ivyo ariko arakora ndamuhamagaye basi ndamubaze naho nyene ngenzi jewe umbabarire ngira ngo mvuge kino kintu nukuri nimba hari mindongozi zitwumva nagiye ngira nanje iyo initiative y'ugerageza kwamamaza igihugu nivyo navyamamaza mu Kirundi twaragerageje tubijane mu Gifaransa no mu Congereza ngira inzitizi ahantu henshi ari amasite menshi usanga ya leta ngiyo banyaka urupapuro ruvuye kwa ministre
kugira ngo ivyo ndabikore donc nasha sanga iyo ba processes ndende ngahitamo kubiheba rero kumurengira tubivugire ngaha tunabisabe Voilà. nukuri nimba batwumva icambere batworohereze nituba dusavye amafaranga kugira tubikore donc nimba tutaba dusavye amafaranga nakigoro tuba tugize ahubwo binashobotse ko nayo mafaranga nibaduhe amafaranga igihugu kirafise amafaranga sayo turiko turajana kujya namahera no kuvuga namahera kugura amayinite namahera kugura kamera namahera kwideplasa ndiko ndagira kugira iki nerekana Burundi nerekana ko natwe dufise inuze ya mashite nerekana ko natwe dufise amashuha nerekana ko dufise abanyagihugu bajya bakaryama ibintu muhamagaye wa demaya atoba kimusi ibihumbi 100 by'amadolari mugaje ngenda kugira toke mprenanjaje ngende mu ntuzenye mpigira visa ngende muri Alemanya ngende muri Indonesia ndababwire nereka abajeni ngene boza kuinvestisa ngaha jereka ngwize kuri ndavise umuntu uzenye mu Thailandese yashatse kuza kuinvestisa ngaha mugabira nka do yambwiye ati igihugu sha none aragenda kuri internet aranyereka aramera ati nyereka abandi bajeni bavuye hanze canke nyereka abandi bantu bavuye hanze baje kuinvestisa ndabura heureusement ryari nakoze video n'umuntu yavuye muri Amerika yaje kuinvestisa ngaha nagiye ndamusanga aho yinvestisa ariko aragira ibintu byo korora inkoko kurima kugira ante ariko ko murenge ni utabimenye ngaha hari inganda nk'ubu nkakara nk'uruganda rukora ama plastique mu Burundi ruva hanze nubwo abahindi none ko batandondera ngo bagire bo reka mugize kuri bo sinashavuye sinagize nte biracana intege kubona jewe ndashobora gufatana isafari n'abandi bagenzi n'abandi bantu bo mu bihindi bihugu turi kumwe nko mu ndege ukumva ngo jewe igihugu nico kindungitse aha mfise passeport diplomatique urumva aha hotel bagize mushize ku kibuga ukabona ijipe ije kumutora nawe uhashitse uri kurahiga ingene higa taxi uriko wowe urashitse ubanje kuja kwiruka guhiga carte simu aho ugura carte simu kugira iki uronke internet wadaringe Uber donc ugire Uber ni nkuko wovuga ngo wasiringwa iki uhige akamodoka gutwara iyo uja kuryama wasanga wa muntu ugaca usanga n'umuntu yibere kuri TikTok gusa urumva mugaje hewe ndagenda nkazunguruka mu masoko ho mu Buhinde ariho video nakoze ngira ndabwira abantu banza kuinvestisa kandi hari nabambwiye ko 2025 bagiye kuza ngaha kuinvestisa ofete leta ni banzitahure ko intuzenya isi ubigeze kuri internet nitahure ko dufise ibintu byinshi byo kwerekana bisumba n'intuzenya bisumba n'ivyo ibindi bihugu ubona byateye imbere mu bintu bya tourisme twe dufise ibintu byinshi byo kwerekana byinshi biriko birerekana ntibatahura akamaro k'intuzenya ko ka internet sinzi numva mbese byinshi byo kuvuga ngira ngo ikindi kintu nshaka ngende nkozeko wavuze ngo ibintu ngo byo kugenda nko ku masite touristique bakagusaba impapuro ibindi bihugu babonye ufise kamera ugiye kuri site touristique no kuri hanuriya ahubwo baca bakwereka ngo erekana nibi donc bo bahazi bakugide kugira ubifilme byose byerekane byose bakwaza nta bindi ushaka kubona uza kupostinga igihugu kiza muga mu Burundi sinzi ko ari kudakunda igihugu sinzi ko ari kutamenya sinzi ko ari iki jewe numva mengo no hava mvuga byinshi numva byinshi kwera ya gusa ikintu nosaba leta ibonye umuntu akoresha YouTube akoresha imbuga ngurukana bumenyi ni muhe agaciro ni mu créer intuzenya donc avantage kubera nakubwiye video imwe igiye kuri YouTube isumba video igihumbi zagiye direct kuri television yego kuko zigiye ziba zarenganye utazibonye yazibonye nta twebwe no mu myaka akaroro RTNB iri ngaha iraba barundi n'abantu nyeke babayentese n'intuzenya muganje nshize mu ntuzenya jewe nshize video kuri YouTube igihugu cyaje cyo kwisikizo iraba n'inyuma y'imyaka ijana kizoiraba cyakintu nagira ari abantu bazoza kukiraba kugira intuzenya ndagwa akaroro jege na munoza mu commentaire yiwanje ama video yiwanje uri abantu benshi bavuga ati I never knew this country sinigeze menya igihugu cy'u Burundi maka mbonye ama video yiwawe nta gihugu cy'u Burundi narinzi nta gihugu cy'u Burundi narinzi abandi akubwira ati je sinanze ko hameze uko je sinigeze menya ko umuntu yoronka haryama sinigeze menya ko hari hibarabara sinigeze menya ko hari imodoka inozenya imodoka nziza donc ni bintu leta yakwiye gutahura inozenya nisabira rero ababijejwe murabe kabisa tuvugane ndafise byinshi notera ku gihugu ciwanje mugabo nta nzira umengo hari imitego donc ituma ntabishikira ingene notera kuri ico gihugu
ndafise byinshi rwose ndumva jewe ngo ko wipfuza abandi exactement wipfuza jewe ndifuza nka ntunze nka ministre des affaires extérieures ndifuza ministre wa tourisme ndifuza ministre wa jeunesse ndifuza ministre w'intunzenye wa commerce ndibaza wa tourisme wa commerce na tourisme birafatana n'umwe nkaca nifuza renda muzeye neva je nk'ico bampa muvyeyi tukicarana nyene cubahiro nk'ico bampa tukicarana je ndumva ko mvise byinshi no babwira kandi byoteza imbere igihugu cyacu murakoze cyane nuko turagushimiye Monsieur Ngenzi washoboye gufata kano kanya ugira ngo umudusangize bino vyiyumviro bitewe n'ama experience yaho mugenda murazunguruka ku isi mu bihugu bitandukanye dushimire kandi n'abafashe umwanya badukurikira tubabwire yuko kwandika muri YouTube muri recherche mukaraba Ngenzi Africa muce mubona video ziwe tubasabe yuko kuba batabonye ikiganiro cy'ubwa mbere murabe muri commentaire ya mbere muce mubona link muheze mukirabe nuko tuzosubire guhura mu biganiro by'ubutaha bari kumwe na Omidishajima bye bye.